Igihe cy'isaha 4:30 ibarabara ry'icenda muri quartier ya Nyakabiga ya mbere ryari ryugaye n'amabuye, amapine n'ibiti biriko biraka. Aho ibarabara rya Avenue Muyinga rihurira na Avenue de l'Imprimerie nawe nyene vyari nkuko. Umuntu wese yarengana batamuzi babanza kumusaba umwidondoro. Akarorero n'uyu munyagihugu agendesha ikinga bamaze kumenya ko ataba mu Nyakabiga baciye bamusaba gusubira inyuma. Ibarabara rigabura Nyakabiga ya kabiri n'iya gatatu naryo nyene ryari ryugaye, hakaba hibonekeza igipfungu c'umwotsi wirabura. Mu gihe cy'isaha 5 niho abapolisi batangura abari mu myiyerekano bari bacunze amabariyeri bari bashize muri iryo barabara, bagenda barabirukanza babarasa ibisasu vyokera. Muri uwo mwanya nyene umuntu umwe yafashwe n'igipolisi. Inyuma y'isaha 6 abanyagihugu co kimwe n'abapolisi basa n'abaruhutse, ariko rero amabarabara yarakizibiye. Isaha 7:40 musitanteri wa komine Nyakabiga yasavye abanyagihugu ko bokugurura ibarabara, ariko abo nabo baciye bamuzomera. Igihe cy'isaha 8:30 niho abapolisi batangura kugurura ibarabara bakura amabuye, ariko aho bavuye abanyagihugu baca bayasubizaho. Kwibarabara ry'icumi bari bazibiye ibarabara rikuru n'imodokari abapolisi batashoboye gukura mu ibarabara. Igihe cy'isaha 8:40 hafi y'ishuri rito rya SOS impande ya kaminuza y'u Burundi abapolisi baje gukura ayo mabuye baciye bategwa amabuye n'abanyagihugu, abo nabo baca batangura kubirukana n'ivyuka vyokera. Haize akanya gato abanyagihugu bahavuye babarinda barabatera amabuye, abapolisi bariruka. Igihe cy'isaha 9 niho ca kimodokari gitera amazi niho cahashika, abo cahuye bose mu nzira cagiye kibasuka ko amazi n'abatari mu myiyerekano. Imbere yuko gikura amabuye bari bashize ngaho n'amapine n'intebe bakuye kuri Ecole Fondamentale ya Nyakabiga nyene.